Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa gatanu itariki 3 z'ukwicumi mu 2025. Ikibuga c'indege ca Munich cari cahagaritse ibikorwa vyaho mu ijoro ryakeye kubera drone 15 zabonetse hafi ikigo ca gisirikare co mu Bubirigi. Mu Rwanda abaofisiye bato barenga igihumbi bahejeje imyimenyerezo ya gisirikare bakiriwe mu birori vyabereye mu ishuri rya gisirikare ryigako igihugu kibiteze kwiki. Uruhare rwanyu rero mwebwe abaofisiye ni uruhare rubasaba byinshi, ni uruhare rubasaba discipline, ni uruhare ruzabasaba kwitanga. Haravugwa n'ubukene bw'uburaro bw'abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda mu kigo ca Huye mu gihe uyu mwaka mushasha w'ishuri hazokwakirwa igitigire kirenze ubushobozi bwo kubakira. Habaye iki? Ntabwo amacumbi ya kaminuza yarigera na rimwe kwira abanyeshuri ba. Ingamba zo kuyagura akaba menshi ntabwo zigendana n'ingamba dufite zo komeza kwakira abanyeshuri benshi bashoboka. Tubafitiye n'ikiganiro c'abaza muganga. Aya makuru agaririwe na Jacques Nitegeka. Idoni David vyasine mu kanya President Sengiyumva aje kudushikiriza yavugwa ku isi. Kunshuro ya mbere mu mateka y'imyaka 500 idini ry'abangirikani ryahisemo umugore nk'umuyobozi waryo. Dame Sarah Morley arazamenyekana nka musenyeri mukuru wa Canterbury ndetse abe n'umuyobozi mu rwego rw'imihango mu muryango w'abangirikani ufite abayoboke barenga miliyoni 85 ku isi. Ari kuri katedrali ya Canterbury yagarutse ku gitero kibasiye urusengero rw'abayahudi ejo hashize ku wa 4 mu mujyi wa Manchester mu majyaruguru y'Ubwongereza. Turi kubona urwango ruzamuka ruturutse ku bibazo biri mu miryango yacu. Natwe rero muri Kiliziya dufite inshingano yo kuba abantu bashyigikiye imiryango y'abayahudi mu kwamagana urwango rw'abayahudi mu buryo bwose. Urwango n'ivangura y'ubwoko bwose ntibukwiye kwemererwa kuducamo ibice. Cannot be allowed to tear us apart. Nyuma yo gutangazwa nk'umuyobozi yavuze ko ashaka kuba umushumba wa bose. Itsinda rya Kiliziya z'abangirikani bagendera ku mahame ya kera muri Afrika no muri Aziya ariko ryanenze cyane igenwa rye rivuga ko bizakomeza gucamo ibice umuryango w'abangirikani ku isi. Polisi mu Bwongereza iravuga ko umwe mu bagabo babiri b'abayahudi biciwe mu gitero cy'ejo hashize rero asa n'uwarashwe n'isasu ry'abapolisi bagenda n'imbunda. Undi wavuriwe mu bitaro nawe yakomerekejwe n'isasu. Biratekerezwa ko bari bahagaze hafi inyuma y'urugi rw'urusengero i Manchester igihe abari mu masengesho bageragezaga guhagarika uwagabye igitero kugira ngo atinjira. Polisi yizera ko uyu ukekwa wishwe arashwe na polisi arasiwe aho byabereye nta mbunda yari afite. Perezida wa Madagascar André Rajoelina yamaganye icyo yise igerageza ryo guhirika ubutegetsi rifitanye isano n'imyigaragambyo ikomeje kuba mu gihugu. Rajoelina yagejeje ijambo ku gihugu kuri uyu wa gatanu akoresheje urubuga nkoranyambaga rwa Facebook nyuma y'icyumweru cy'imyigaragambyo yobowe n'urubyiruko yamagana guverinoma ye. Inkuru ya Samia wa muri Nairobi muragezwaho na Yvette Kabatese. Ni ijambo rye Perezida Rajoelina yatangaje ko bamwe bifuzaga gusenya Madagascar bitwaje imyigaragambyo iriho. Kuwa mbere w'iki cyumweru Rajoelina yasheshe guverinoma ye mu rwego rwo guhoshya abigaragambya, ariko icyo cyemezo gisa naho kitasubije ibyo basaba. Polisi ishinzwe kurwanya imyigaragambyo mu murwa mukuru Antananarivo yagose mu mujyi rwagati ngo yirinde ko imyigaragambyo yakongera kuhagera. Amagana y'abayitabiriye yagerageje kwinjira muri ako gace mu gitondo cy'uyu munsi, ariko polisi yahise ibatatanya ikoresheje ibyuka bibabaza amaso. Imyigaragambyo yatangiye kuwa 4 w'icyumweru gishize, ubu imaze gukwira no mu yindi mijyi myinshi ya Madagascar.
Perezida Trump yahaye umutwe wa Hamas igihe ntarengwa cyo ku cyumweru saa 12 ku isaha y'i Washington kuba wemeye amasezerano y'umugambi w'amahoro i Gaza. Mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga, Trump yahaye gasopo Hamas kwizahura n'ishyano niba icyo yise aya masezerano ya nyuma, aya mahirwe ya nyuma y'amasezerano atagezweho. Yanasabye inzirakarengane zose z'abanyapalestine kugenda bwangu bajya mu bice bitekanye i Gaza. Ariko umuvugizi w'ishami rya Loni rishinzwe abana UNICEF yavuze ko gusaba abantu kuva i Gaza bajya mu gace gatekanye mu majyepfo ari ikinamico. Hagati aho amakuru avikana Yunis mu majyepfo ya Gaza aravuga ko uyu mujyi wabayemo imirwano ikarishye hagati ya Hamas n'abarwanyi baturuka mu bwoko bukomeye kuva intambara yatangira. Hamas iravuga ko ingabo zayo zateye ahantu zishaka guta muri yombi abantu baregwa gukorana na Israel, ariko andi makuru aravuga ko igihe abarwanyi ba Hamas bagera kuri 500 bari bafite intwaro zikomeye mu buryo bukomeye igihe binjiraga muri ako gace, abo mu bwoko bw'aba Ali Mujahida birwanyeho. Amakuru ataragenzurwa aravuga ko abarwanyi 11 ba Hamas bishwe, imwe mu mirambo yabo ikururwa mu mihanda. Aya ni amakuru ya BBC. Urukiko rw'ikirenga muri Afurika y'Epfo rwanzuye ko ababyeyi bombi b'abana bavutse bafite uburenganzira bungana ku kiruhuko cy'abibarutse. Ni icyemezo gikuyeho itegeko ririho ryemerera ababyeyi b'abagore ikiruhuko cy'amezi 4 mu gihe abagabo bahabwa iminsi 10 gusa. Urukiko rwatangaje ko ibyo ari ivangura rikorerwa ababyeyi b'abagabo, rwanzura ko ubu ababyeyi bombi bashobora kugabana ikiruhuko cy'abibarutse uko babishatse. Umucamanza yasobanuye ko iri tegeko risanzweho yarivuze nk'iryarenzwe n'ibihe kandi rigashyira umutwaro ku bagore rishyira ku ruhande abagabo. Imirimbanyi zashimye iki cyemezo cy'urukiko nk'intsinzi ikomeye ku buringanire bw'ibitsina n'uburenganzira bungana ku muryango. Nina. Urakoze Pedasenge yumva kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyaheri buraya. Amakuru ava mu binyamakuru byo mu Bubiligi avuga ko ijoro ryakeye utudege 15 tutajamo abadereva tuzwi nka drones twabonetse hafi y'ikigo cya gisirikare cha Esebon kiri hafi y'umupaka w'Ubudagi. Ikibuga c'indege ca Munich mu Budagi caciye kiba kirahagaritse ibikorwa mu ijoro ryose nyuma yo kubona kutwo tudege twinshi. Nyuma yo kuboneka kutwo tudege twinshi, iki kibuga c'indege kaba ari icavuba iburaya gihagaritse ibikorwa kubera drone zidasiguritse. Ubu indege zasubiye kugenda. Ni inkuru ya Bethany Bell ari Vienne, mwumva mw'ijwi rya Mark niyo nkuru. Mwijoro ryakeye ikibuga c'indege ca Munich camenyesheje ko cahagaritse mu gihe c'imfata kibanza ingendo z'indege igihe habonwa utudege twinshi tutagira abadereva. Ingaruka nuko indege 17 zitashoboye gufata ingendo, bikaba vyagize ingaruka ku bantu bagera hafi 3,000 b'ingenzi. Izindi ndege 15 zagomba kugwa ku kibuga c'indege ca Munich zarungitswe ku bibuga vy'indege vya Stuttgart, Nuremberg, Vienna na Frankfurt. Ibi vyabaye mu gihe mu Budagi bitegura guhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe German Unity Day, aho abantu baba bari mu karuhuko. Hagati aho ibinyamakuru vyo mu Bubiligi biravuga ko abategetsi bariko barakora amatohoza ku tutege tutagira abadereva 15 twabonye hejuru y'ikambi ry'inyigisho za gisirikare rya Eastbourne hafi y'urubibe n'Ubudagi. Tuje mu Rwanda aho abafisiye bato barenga 1000 bajeje imyemenyerezo ya gisirikare bakiriwe mu birori vyabereye mu ishuri rya gisirikare ry'Igako. Ni birori vyari biyobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Mu bahawe ipete rya Lieutenant harimwo Brian Kagame, umuhererezi wa Perezida Kagame. Ivyo birori vyahuranye n'umunsi iryo shuri ry'Igako ryahimbaza imyaka 25 rimaze rimenyereza abasirikare bo mu rwego rw'aba ofisiye bato. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Abofisiye bato 1029 barimo 42 barangije amashuri ya gisirikare yo mu mahanga bambitswe ipeti rya Lieutenant. Barimo umuhungu w'umuhererezi wa Perezida Paul Kagame, Brian Kagame, usanze mukuru we Major Ian Kagame mu gisirikare. Abasirikare barimo abakabakaba 200 bahawe amasomo y'igihe kirekire cy'imyaka 4, abize mu gihe cy'umwaka basaga 500 ndetse na 248 bigishijwe by'igihe gito. Perezida Kagame niwe wayoboye umuhango wo kubambika aya mapeti. Yabwiye abasirikare ko bafite inshingano zo kurinda igihugu n'abagituye, bakumira abo yavuze ko batagikunda. Nyuma y'imyaka igera kuri 30 y'ibihe bitoroheye iki gihugu, Perezida Kagame yavuze muri umuhango ko icyo igihugu gishyize imbere muri iki gihe ari amahoro. Turashaka amahoro. Ubu tumaze imyaka 31 igihugu
cyongera kwiyubaka, cyubaka umutekano, cyubaka amahoro. Uruhare rwanyu rero mwebwe abaofisiye ni uruhare rubasaba byinshi, ni uruhare rubasaba discipline, ni uruhare ruzabasaba kwitanga. Iyi si turimo ikomeza guhindagurika, ibibazo iyi si iteye ityo, igihe tugezemo giteye gityo, ubu tuba tugeragezwa twese. Ubu namwe mwinjiye mu bageragezwa ku buryo mugomba kubyitwaramo. Isi yahinduka igana habi, ntibajyane muri iyo nzira. Ishuri rya gisirikare rya Gako riri hafi cyane y'umupaka w'u Burundi ryabereyemo uyu muhango ryizihizaga imyaka 25 rimaze rihugura abasirikare bo mu rwego rw'aba ofisiye bato. Uretse imyitozo ya gisirikare, iri shuri ritanga n'inyigisho zo ku rwego rw'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami y'ubumenyi mu bya gisirikare, ubumenyamuntu, amategeko, ubuvuzi, ubuhanga mu bwubatsi n'ibindi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa, inkuru yawe dushikanye ku isa 11:40 muri studio za BBC London, saa 12:40 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru, wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Tukiri mu Rwanda, kaminuza y'u Rwanda mu kigo ca Huye haravuga ikibazo cy'uburaro bw'abanyeshure mu ntango z'umwaka mushasha w'ishure. Iyi kaminuza yahora yakira abanyeshuri barenga 8,000 ariko bizokwakira abarenga 10,000 bajeje amashure yisumbuye mu myaka 2 iheze. Ubuyobozi bwa kaminuza buvuga ko bushira imbere gutanga ubumenyi ku banyeshuri benshi. Abanyeshuri bari basanzwe baba mu kigo ca kaminuza n'ababa hanze yaco bavuga ko batanguye guhura n'ingaruka z'iyo ngingo. Ni inkuru ya Ivewu cyana. Ndi kuri kaminuza y'u Rwanda, ni mu masaha ya nyuma ya saa sita. Bamwe mu banyeshuri bashoje amasomo yabo, ndabona ku mihanda isohoka muri kaminuza imirongo minini y'abanyeshuri berekeza mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Huye. Muri bo harimo abari basanzwe bacumbikiwe muri kaminuza. Kuba narabaga mu kigo ubu ngubu nkabamba hanze harimo itandukaniro rinini cyane, kuko mu kigo habaga hari sekirite ihagije bitewe n'abasekirite babaga bari kuri gate za hosteli zacu, ariko ahangaha kwa abakobwa tuba turi nk'abanyantege nkeya. Umuntu ashobora kuza yitwaje ko hari akantu aje gufata iwawe kandi ukaba utanamurwanya ngo ubashe, bitewe n'uko twebwe abakobwa nyine usanga akenshi nk'abakiri batoya noneho abahungu baturusha imbaraga, akaba yagufatirana, urumva umutekano wawe ntabwo uba uhagije, abajura. Uyu mwaka w'amashuri kaminuza y'u Rwanda izakira abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye mu myaka 2 ishize, bikazatuma umubare w'abanyeshuri mu ishami rya Huye urenga 10,000. Umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda Ignatius Kabagambe yabwiye BBC ko ikibazo cy'amacumbi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bakizi. Ntabwo amacumbi ya kaminuza yari yigera na rimwe akwira abanyeshuri bacu. Arahari ndetse hahoraho ingamba zo kuyongera, ariko ukuri tubwizanye nuko ingamba zo kuyagura akaba menshi ntabwo zigendana n'ingamba dufite zo komeza kwakira abanyeshuri benshi bashoboka. Birumvikana ko percentage yabo tutazacumbikira izazamuka. Baba abanyeshuri bacumbikirwaga na kaminuza cyangwa se abirwanagaho, ngo ingaruka bose zatangiye kubageraho, kuko abafite amazu n'ibyumba bikodeshwa mu mujyi wa Huye ibiciro bahise bizamura. Nabaga mu nzu nishyura 15,000, none ubu ndi kwishyura 30,000. Nari nsanzwe ntaba muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa se mu macumbi
ya kaminuza ariko natwe mu banyeshuri baba hanze y'ikigo byatugize ingaruka zikomeye. Nabaga muri campus muri hosteli, urumva bayifunze tutabizi, twabimenye tugiye kugaruka ku ishuri, nta bushobozi twari dufite buhagije bwo kuba twahita dushaka aho kuba. Byaratugoye, bisaba ko tujya kuba ahantu kure. Kugira ngo nzagere mu ishuri binsaba gukoresha isaha n'igice birenga, akenshi turakererwa. Umujyi wa Huye ni umujyi muto utuwe n'abasaga 800,000 gusa udafite ibikorwa remezo bihagije cyane mu bigendanye n'amacumbi ku mubare munini w'abawugana mu gihe gito. Abikorera ku giti cyabo ubucuruzi bw'ibyumba n'amacumbi bavuga ko ari amahirwe ku mujyi wa Huye kubona abantu 1000 bacumbikira. Ukuriye uru rwego muri uyu mujyi bwana Gervais Butera avuga ko bari gukora ibishoboka ngo haboneke igisubizo cyihuse no mu buryo burambye. Tugerageza kwidentifia andi macumbi ashobora gufasha ubu ngubu kugira ngo abana batagira ikibazo. Tunagira n'undi mwanya wo kuganira na bagenzi bacu. Nibyo koko ubwo umubare wiyongereye ntabwo bivuze ko dukwiye kuzamuriraho abana igiciro. Hari amazu arimo yubakwa, ayo mazu arimo yubakwa, icyo turimo dukora uyu munsi ni ukureba ngo aba bagenzi bacu turabafasha dute kugira ngo ibyo bakora byihute bibe bizashobora ntuza kutwunganira nanone mu minsi iri imbere. Muri 2013 kaminuza y'u Rwanda yari ifite icyicaro i Huye yatakaje amashami menshi ubwo habaga amavugururwa yo gukora kaminuza nkuru y'igihugu. Hari ababona kutagira ibikorwa remezo bihagije mu rwego rw'amacumbi nk'imwe mu mpamvu zatumye amashami menshi ya kaminuza ya Huye ajyanwa mu bindi bice by'igihugu. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Huye. Urakoze Yves Bucyana. Tumanuke muri Afurika y'Epfo. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Afurika y'Epfo yafashe ingingo y'ubwiganze bw'amajwi yuko abavyeyi bompi b'abana bavutse bafise uburenganzira bungana bwo guhabwa ikiruhuko cyo kwibaruka. Kikaba ico gihugu ca mbere muri Afurika gifashe iyo ngingo. Iyo ngingo y'amateka yashimagijwe nk'intsinzi ikomeye y'ukungana kw'igitsina n'uburenganzira bw'umuryango. Ni inkuru ya Mayeni Jones ari Johannesburg, mwumva mw'ijwi rya Jacques Niyitegeka. Ugendeye ku mategeko yarasanzweho abagore bo muri Afurika y'Epfo bari bemerewe ikiruhuko cyo kubyara cy'amezi 4 mu gihe ababyeyi b'abagabo bo bari bemerewe iminsi 10. Ubu noneho umugore n'umugabo bemerewe kujya bagabana ayo mezi 4 n'iminsi 10 uko babyifuza. Mu mwanzuro warwo urukiko rurengera itegeko nshinga rwavuze ko ibice bimwe by'itegeko rya risanzweho binyuranije n'itegeko nshinga ngo kuko ryakoreraga ivangura abagabo. Ibi byakiriwe neza na zimwe mu mpirimbanyi zavuze ko iyi ari intambwe nziza itewe kugira ngo uburinganire bushingiye ku gitsina bugerweho. Muri 2023 urukiko rwo hasi rwari rwanzuye ko bimwe mu bice bigize itegeko risanzweho hari abo birenganya. Abatanze ikirego bavuga ko iri tegeko ryakoreraga ivangura ababyeyi barimo ababyeyi bafite abana babyariwe n'abandi bari bemerewe gusa ikiruhuko cyo kubyara cy'iminsi 10 mu gihe umugore ubyaye we yari yemerewe amezi 4. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka n'ayo mbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwireho mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mere mu mupira w'amaguru mu Rwanda, shampiyona izakomeza mu mpera z'iki cyumweru.
imwe mu mikino izakinwa Mukura izakina na Kiyovu Sport ku kibuga cya Huye, Marine yakire Rutsiro, naho ku cyumweru umukino ukomeye uzahuza Gasogi na Rayon Sport. Mu Burundi naho shampiyona yaho izakomeza, umukino ukomeye cyane uzahuza Flambeau du Centre na Aigle Noir. Umukino uzaba ku cyumweru, ikipe ya Bumamuru izakina na Muzinga, naho Le Messager Ngozi ikazakina na Rukinzo. Bumamuru niyo ya mbere n'amanota 16 ikurikiwe na Royal Vision ifite amanota 15. Ku mugabane wa Afrika hari imwe mu mikino iteganyijwe y'amajonjora y'igikombe cya Champions League. APR FC yo mu Rwanda izabiri mu gihugu cya Misiri ku cyumweru kugerageza kwishyura ibitego 2-0 yakubiswe na Pyramide mu mukino ubanza wabereye i Kigali. Tujye mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Umukino ukaze kurusha iyindi ni Chelsea yakira Liverpool. Mu Bwongereza kandi umutoza w'ikipe y'igihugu Thomas Tuchel yahamagaye ikipe y'igihugu, mubo yahamagaye harimo Bukayo Saka wa Arsenal. Mu ikipe izakina imikino mpuzamahanga mu cyumweru gitaha, Ubwongereza bukazakina na Wales na Latvia. Gusa abakinnyi Jude Bellingham, Phil Foden na Jackie Grealish bo ntibahamagawe. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. BBC gahuza imiryango muri Afrika no ku isi yose. Urakoze kandi Yves Bucyana. Ejo mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzovuga ku kigo Paeje gifasha ugwaruka mu Burundi kuronka ingurane. Ubu naho dusubiza ijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro ca Bazamuganga. Mwiriweho neza. Uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa kwirinda gutwita utabiteganije bukoreshwa ku bagore n'abakobwa ni bwinshi. Bikunze kuvugwa ko hari ushobora kugira ingaruka igihe abitangiye akiri muto. Turi kumwe na muganga Gaspard Ntahonkiriye mu bitaro bya Kacyiru. Uburyo bwo kuboneza ni bwinshi, ariko dukurikije ingene bukora dushaka mu migwi nk'ibiri. No kuvuga uburyo bukoresha imisemburo n'uburyo atamisemburo bwo gukoresha. Navuga uburyo bukoresha imisemburo ni burya dukoresha kenshi mu tunini, mu dushinge, twadupira bashira mu kuboko, n'undi buryo bukoreshwa muri iyi minsi bushasha nka twobomeka ku ruhu cyangwa nk'impeta bambara bashira mu gitsina. Ivyo byose biba biri mu mugwi buryo bukoresha imisemburo. Hakaba n'ubundi buryo bwa kabiri atamisemburo bwo gukoresha, cyane cyane ni kari agapira bashira muri nyababyeyi cyangwa ni nka ibijya twita agakingirizo ka condom. Nyuma n'ikindi dushobora gushira mu buryo butari mu misemburo ni nko gupfunga, bapfunze nk'imiyoboro izo trompe. Muri rusange amajambo make n'ivyo buryo bwo kuboneza muri iyo mihambaye ibiri. Rero ubwo navuga ngo bw'imisemburo n'ubwo butari bw'imisemburo butandukanira hehe? No kuvuga ko ubwo bw'imisemburo bukora mu guhindura ukwezi k'umugore. No kuvuga ya misemburo umugore isanzwe ikora kugira aje mu kwezi, iyo miti iraza guhindura ubwo buryo imisemburo ikora mu bisanzwe mu mubiri w'umugore. Buriya buryo nabwo butagira imisemburo ntaho bihuriye n'imisemburo umugore asanzwe akora. No kuvuga ko ya misemburo ibandanye kumo yakora akagira bimwe twita ovulation, kwa kundi nyine bikabandanya bidahindutse uburyo umubiri w'ukora. Ari naco gituma mu ngaruka bwa buryo bw'imisemburo birumvikana neza yuko buza kugira ingaruka nyinshi gusumbya bwa buryo butagira mu misemburo. Hanyuma rero mwari mukomeje no kubijyanye n'ingaruka. Ese nko ku mukobwa ukiri mutoya bifashe mbere bigenda gute? Nk'umukobwa akiri mutoya akabikoresha ubwo buryo bw'imisemburo, no kuvuga ko ubwo buryo bw'imisemburo bushobora kugira ingaruka ku buzima bw'uwo muntu akiri muto. Nico gituma usanga abaganga benshi kwa muganga bavuga bati umuntu akiri muto vyiza nakoreshe uburyo butagira mu misemburo. No kuvuga kagapira katagira mu misemburo. Bidashobotse no kuvuga umukobwa ntiyagakunze cyangwa hari yindi mpamvu ituma atagakoresha, ni imwe cyane cyane mugihe agira imihango myinshi abacane. Nk'uyu ntushaka kumuha kagapira katagira mu misemburo kubera karazwi yuko gashaka kongera inge nava mu gihe mu mihango.
ubwa kabiri bavuga ati niba koko kadashobotse basi nakoreshe uburyo bw'imisemburo ariko butamushyiramo imisemburo myinshi ni twa tunini kubera ni kamwe anywa kamwe ku munsi mu gihe ugahagaritse nta bintu byinshi bigusigara mu mubiri wawe ariko undi wateye agashinge kamera amezi 3 canke kagapira ko mu kuboko kamara imyaka 5 ni ukuvuga ko ako kamugumyemwo gatuma mu mubiri uba urimo imisemburo myinshi yinjiye kubera ubwo buryo yakoresheje cyo gituma avuga ati kagapira kadashobotse basi nakoreshe utunini cyangwa utunini atadukoresheje akoreshe kamwe ahoma ku mubiri kubera nako kamara agahoma 7 indwi ya kane akakurako indwi ikurikira agashiramo kandi arico kimwe na ya mbeta yo mu gitsina nayo nyene ni indwi 3 agakoresha indwi ya kane akagakuramo utyo no kuvuga yuko umukobwa akiri muto uragerageza kumushira mu uburyo butuma akoresha uburyo bw'imisemburo iminsi mike ishoboka. Gumba numvise neza rero buryo bwose uko bumara igihe niko imisemburo iba myinshi naho itaba myinshi no kuvuga niko umubiri wiwe uguma umenyera iyo misemburo uko umenyera iyo misemburo ingaruka zayo kenshi usanga bihindura kwa kwezi kwiwe basanga agiye mu kwezi nabi avuye cyane canke na nyakwezi niko kukibaho akanabyibuha hanyuma n'ikindi aho tuba dutinya cyane cyane no mu gihe bikoresheje imyaka myinshi niyo bihagaritse kugira ngo kwa kwezi kwiwe kusubire ku murongo neza bishobora gutwara imyaka ugasanga bimutwaye imyaka kugira ashobore gusama nivyo biba ari bibi nivyo tuba tudashaka ko bimushikira. Uretse rero ubwo navuga ngo izo ngaruka wenda zo gutinda kubyara iyo misemburo nta zindi ngaruka itera. Yego iyo misemburo birazwi neza yuko igihe cyose bimaze ko imyaka myinshi bishobora kugira ingaruka nyinshi imbere ya byose cyane cyane ni ya ngaruka dutinya ya kanseri. Nta kintu cyemeza neza ko ariyo ituma habaye kanseri ariko no kuvuga yuko ari ngombwa yuko bikurikiranwa ariko iciza cyabyo nuko wa muntu aja kwa muganga kwira asabe uburyo buhonetse agiye kwa muganga abaronse n'amahirwe y'ukubona na muganga muri cyo gihe naye na muganga ahubwo usanga avugwa neza gusumbya babandi bataza gusaba uburyo bukoneza. Muri make rero nuvuga ngo umuntu wenda aje kwa muganga nubwo yaba akiri muto ntiyagombye kugira impungenge kuko mumurebera uburyo bumukwiye. Yego wari wese amaze gusuzumwa hanyuma niyo kitamumereye neza wazi neza yuko iyo yaje kwa muganga hagize igihinduka naragaruka ushaka no guhindurwa akabukoresha iminsi mike akabona bimeze neza bakahindura ivyo nibisanzwe. Muganga Gaspard Ntahonkiriye watubwiraga ku bijyanye n'uburyo bwo kuboneza urubyaro cyane cyane ku bakobwa bakiri bato. Ni naha rero dusoreje twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo ikiganiro gasano bw'amabaruwa 2790 email ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Urakoze Ivete Kabatesi mbere yo kubasezera ndabona Prudence Ngiyo bagarutse kudusomera incamake y'amakuru. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'imyaka 500 idini ry'abangirikani rimaze ryahisemo umugore nk'umuyobozi waryo akaba ari Dame Sarah Mullally uzamenyekana nka musenyeri mukuru wa Canterbury ndetse abe n'umuyobozi mu rwego rw'imihango mu muryango w'abangirikani ufite abayoboke barenga miliyoni 85 ku isi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yahaye umutwe wa Hamas igihe ntarengwa cyo ku cyumweru saa 12 z'umugoroba ku isaha i Washington kuba wemeye amasezerano y'umugambi w'amahoro i Gaza. Mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga Trump yahaye gasopo Hamas ko izahura n'ishyano niba icyo yise aya mahirwe ya nyuma y'amasezerano atagezweho. Perezida wa Madagascar André Rajoelina we yamaganye icyo yise igerageza ryo guhirika ubutegetsi rifitanye isano n'imyigaragambyo ikomeje mu gihugu. Rajoelina yagejeje ijambo ku gihugu kuri uyu wa gatanu akoresheje urubuga nkoranyambaga rwa Facebook nyuma y'icyumweru cy'imyigaragambyo iyobowe n'urubyiruko yamagana guverinoma ye. Nina Nanjye ndababwire ko ikibuga c'indege ca Minishi cyari cyahagaritse ibikorwa byabo mu ijoro ryakeye kubera drone 15 zabonetse hafi y'ikigo ca gisirikare co mu Birigi. Ndabibutse kandi ko mu minsi y'impera y'indwi mu bandanya mwumva ibiganiro vyacu ku munsi w'ejo muzokumva ikiganiro c'imvo n'imvano ku munsi w'Imana mwumva ibice bibiri kino c'urunana twabashikirije muri nondwi amakuru yacagarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda.
yarahagarariwe na Jacques Niyitegeka, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Abi. Mwarakoze kubana natwe, bwe weekend nziza mwese. Thank you.